imfubyi tubayeho gutya ndengera mukama mana y'isi n'ijuru ufasha guhuza na mama bwasi ufasha guhuza n'umubyeyi yandetse kubera iki why ariko mana ndazikunze neza fasha kuba mu bigeragezo fasha kubyihanganira fasha mu kwihangana ndazikuhari ndazikuva nkiri muto ko wandengeye nubwo ngwanirira sawa ndakuri Kaneza nibiko kuri kuranyagirwa gutya bwira je mba muri imicungararo baranzi muganwa ndazi sivyo ngira ikibazo uje ukiri ingwara rayirara imbeho yakwishi bwira reka kurira ndagusavye Kajengere sinzi niyo ndiko ndagenda muziye kuragenda ingo tugende wanje uganda kamwino quartier nta numwe ndahazi jewe ingo tugende wanje nta nakiyo reka ubwoba ndagusavye ingo tugende imvura irikira kunyagira nukuri mukamareka ngende turi mu nzira wawe oya tutware ba
Chekondera Joel. Wena nyashaka kumuramutsa. Si hari. Tama. Rero siko amagize ikibazo yihamerewe gute. Mama nyine araho tu. Ariko turashima Imana ko akiriho. Ari ngamu hira canke ari mu bitaro. Ya, hari ngaho hira. Ari mu bitaro. Bitaro yaravuye yo gusa agwariye kwa mamudogo. Unyene na kamutende. Ya, turashima Uwiteka uko biri kose ariko ntarakira. Je vita ntibwoba vraiment. Numvise ngo yagize ingorane niyo nganshi ngare kumuraba. Hama bavuze ngo Joel yagiye. Ya, donc Joel agiye gusanga mama ariko mamudogo niyo yagiye. Santumva twitayeho cyane. Nyene bazi ko Joel ari umugenzi wanje nyene kandi bako twigana ifu yuko ageze ikibazo nyene marakigize. Mbe hajya bambwiye ngo witwa gute? Naratwibagiye. Nitwa Chris. Okay, Chris, mama yaragize ikibazo. Kandi ni kuri ntako besha urumva umugenzi. Kumba yacho dufasha hacho tumarira. Cyane. Nashaka gusa nuko comme service nyene. Nanturi boyfriend none. Ico ni kibazo gitonya. Ni kibazo gitonya kumva yuko teza gufasha nyene nk'imiryango. Gusa rero nari kibazo gitonya urumva nuko nyene nari nyene ndiko nazunguruka nyene naje ntatayo nitwaje. Sinzi ingano nshaka kumunda nkajo nko mwijoro nyene kamubwanye ko vyifashe. Urumva nko mufatanye ubifashe nyene ni surprise nkubise mba sinari niteguye nyene. Nko mwijoro. Ya majoro mwamenyereye kugenda mwe na Joel. Chris. Amafaranga yo nari nshaka. Ntari nje ndajyawe nkeneye ko woma. Hakono ko amafaranga wewe. Chris wewe. Nofuma ko shina misigati yose iheze. Avuma ndamuzo nkasohora intebe nkazigurisha. Chris wori umwana mubi. Ushaka gutamura udubi gusa Joel. Nta kindi umukeneye ko nta kindi kintu mwipfuriza. Chris ntogeza ngaho. Urumva ko Joel wamaze kumugira ikirara kugenda genda ijoro ukata amasite musubira. Chris ndagusavye ikintu kimwe. Ntuzusubire gukurikana Joel. Ndagusavye byanyu. Kandi ntuzosubire kugaruka ngaha muhira. Buzanywe n'ubujambo, buzanywe n'ibintu bidafashe ngo nje kuraba ngo Joel ngo nje kubaza ngo mama ngameze gute. Wowe mubaza nkande mama. Mubaza nkande. Mwarabonye ko ngaha rero gwitaha ubu mama si hari ushuza widoboro ko wishatse kose ndagubwiye ati ntudusubire kwa gamuhira. Ajeje. Andi ko senze ko vyari kugera ino waronsabye amafaranga twako turafasha nk'umuryango. Hame ngorane nazo cha kumbwira je sindazibona. None gukunda umuntu ni cyaha. Jewe ko mvuga yuko ndamukunda ni ngorane. Ntwigura nantuka uko naho nturangana Joel twarana kwishura. Sawa? Kandi umurabara twahahurira. Hama nari kurankangisha nco hafise. Eke none ntugida muri wanyu none. Okay ndagiye ntundi ntera imikomo ndagiye. Ikidahura n'imisozi abantu umwangi ntuzo hapu nkanga ngo ndakenye cyangwa ngo niki ngo mbuze ko amahera. Chris sinakubwiye by'ubukene. Nuko ntakeneye izo ngeso zawe udasha muri Joel ntavyo nkeneye. Bingezo ndajawe yaraze mu Joel. Ndazizi. Byose ndabizi nkamwaramutse. Ewe ikidahura n'imisozi n'abantu bo barahura. Oya reka shari. Barahura. Baje ngaho kigira ibintu biboze inyungu. Joel mana ndakwinginze umfashire Joel n'ukuri. Ahebane na Chris n'ukuri zingeso jewe sindabyumva. Joel ntacyumva, Joel ntakibwirwa n'ikintu na kimwe. Lo ni vipi? Sawa watevye sana je ndiko nagenda menga namwe nafise. Washitse po. Oyo bro. Sasa. Zene. Oh na bro.
ufise programme y'abakobwa urakibasanze sorry kabisa byashise bro inzara gati tuganire go man kwa mwe sinda kubona no hatiba cyane kuko baba nabajene bakihaye imwe no kota tiktok twese twimutse oya bro uko vraiment kubera iki man bafite tiktok nakubwiye nti ino kota urabona nabajene bakihari naho nozino wa deja ni kure ya homba cha nta nebye usanga mvuze ngere nta déplacement mwa zaho zirago zoreka ivyo bintu man kota none bisasa Jenda shimiru hora. Wewe wewe ndonderera ikimanye basi kutafumye vuga duhurire basi dushimwe zo kundamugira. Bakoze kwa mere wewe ntegera nje gusanga reka bro kurya ni birefu. Bazwa mudada dukunda. Shaburi musi twama turi mu bisanga byinshi cyane gose. Niko kirahetse umukunda agukunda bigenda gute? Reka man. Hajya anye wo mubona kuri anye. Jenzi ko mudada wabyeyi tone yisonera umwana w'indero yarezo cyane n'ababyeyi babiri. Musaza. Ige mukobwa ushaka kumwitesha. Ige mukobwa yarezwe n'abavyeyi babiri afise indero kirundi. Ninde kushaka kumenya kwete. Babaye iki mutama. Reka man. Uko mubona suko ameze. Kya mukobwa nibingira cyane. Ibingira gute? Sibyo afise indero nk'irya. Mukobwa atagenda mu ijoro. Mukobwa akora udukogwa twishi. Mukobwa yibwiriza. Mukobwa yubaha senga. Ugiye mu manga nenda guheza. Legenda muzi. Amanyanga akora ibibakora nukuri we navyo umenya ahubwo agomba umanuza ikintu kimwe umunsi uraho ari kumwe na kagapeti bita ngo mugano twa turenganya ku unyamura n'umudada umwe umudada w'inzobe ku unya afise umengo amadredi bisuko vya Madrid bitwande Mbo ico gihe je sinigeze mvugana nawe urazi ko giya muganwa n'umupeti yaga cyane gose mbo musisi nigeze mvugana ikintu na kimwe rero umudada vraiment ya mudada mwiza umengo n'umudada yitonda cyane gose yobagira bacanke bafise inzobe mbona umukobwa w'inzobe ko unya mbe izina hagiye anye atubwize nako yitwa Kaneza canke Kaneza Akwanze yitwa Keza? Oya ntabwo ari Keza. Yitwa Kaneza. Kaneza ukundi yitwa Kaneza nzi. Afise mama bagwaye hakugira accident. Bagwaye mu bitaro. Okay, nuwo nyene. Nuba ego. Nje kinzi gutera, nje mvuga ni mwiza cyane namubonye bon. Yagutya basi. Je nagiye wabo nashitsi wabo ndahazi. Mbiza bro. Tuyage birebire ahubwo ngene umunsi umuzunja ni wawe uvise gute jewe narashitseyo yakira abantu neza namwe yari twonda vraiment ago biragoye vraiment Joel imiti yaheze ara gusatu Jesse murana kuntu bigiye kugenda kuje simbona ingene bigenda n'ukuri simbona ico no gukora uko mama we ntashaka ndamuba hafi ntashaka ari ikintu kimwe no mufasha ntabona ko ndi umwana wiwe nabona ko yandeze Joel ndabona haga parcelle dore kagurisha kugira ngo mu mashuri kuvuza kugira ngo abandanye aronke imiti none ubu naho imiti yaheze bigiye kugenda gute kandi tuzi nta bundi buryo bwo gukora kuko je mama naragerageje kumuhendahenda uburyo bwose bushoboka ndababasi yuko yokwemera yuko we uza kumwitaho je nkagenda muhira nkazotuma nja kwishuri yarase none hora n'ishuri ngiye kuri hagarika no ego Joel ntushobora amashuri ntushobora guheba ugeze mu mwaka wa kabiri warusigaje umwaka umwe kugira ngo ushobore guheza amashuri yawe Joel oya kasi nifuza ko amashuri yawe yugaruka muri kaminuza na doctora ubandanye Joel ndagusavye ugende winginge mama n'ukuri nze kumugwaza hamuje kwishuri sivyo Joel kandi nako nagize kandi naragerageje uburyo bwose ndamuhendahenda kugira ngo ndabe nibura ko yemera yuko uzumugwaza jewe nje kwishuri ntavyemera nashaka no kukubona umviriza Joel je simbona ikintu nokora kiretse wowe nyene wo kumfasha kubwira mama kugira nze kumugwaza nta kindi kintu je mbona
mpera igihe nahereye ndamubwira yarase kunyumva ahubwo ikintu gisigaye nukwegera mama dogo kugira ngo arabe icyo yadufasha sino jewe nta na kimwe nshoboye kandi rero mama muramuzi kuntahara Joel none mbe ndakubaza kuba ndi imfubyi ntafise abavyeyi bamvyaye nico gituma mama anyegeza kure kandi yandeze mu kibanza ca mama wanje Joel birambabaza ntubone ngerageza kumuba hafi nuko nzi ari mu kibanza ca mama wanje yapfuye nkiri umwana mutonya Joel kubura umuvyeyi birababaza ariko ndagerageza kubitaho muga ntimubibona Joel birambabaza ibyo mama nkorera ariko ndamwubaha nk'umuvyeyi wanje ntayindi shwa mfise Joel birambabaza ukuntu mama mfata kandi atamakosa ntigira ndamukorera mu buzima Joel uze kumundamukiriza basi kandi ntuzi ko ndagukunda kandi ndagukunda naho biruko nuko mama atagukunda kandi ndagukunda humura kandi bizohera sivyo kandi bizohera humura sivyo Joel ubuzima buragoye ariko Imana yarandemye hari ico yandemeye nagume nihangana Joel sinabayeho kugihamana Imana yashitse kwinosi hari umugambi kazi mubizi zuriha amahoro kandi umenye yuko naho mama atagukunda je ndagukunda kandi ibyo gukorera birambabaza sivyo umenye ko turi kumwe ibyo ucamwe byose turi kumwe kandi ndagukunda Joel reka naye uze kumumera yambu mama kandi mubwire ko ndamukumbuye cyane Bye.
Mama mdogo. Ngaha muhira mugana nawe yenda gusabye reko nkorako n'ukuri mvuye muri jimu mugana gukurikira nibyo nashatse nkunahuba wari kuramurikira yego mviriza mvuye muri jimu gukurikira shaka mbona huba urazi turababana bisanzwe kumenya huba kugira ejo canke hirya y'ejo shenga sinze ndakikora sawa wahabonye si sawa mbazi genda rero mugana sohoka ugenda mviriza Kaneza please ingo tuvugane ukinyiki muganga ufata inzira yakuzanye ari oya ufise uko babwiye silivopre sohoka ugenda Kaneza please mviriza ibintu byo kuzurisha kuzanye sivyo muganga ndagusavye umviriza inzira yakuzanye oya Kaneza reka ubwoba please aso je ndagusabye muganga je sinyene ndagusabye utahe hama je mpamahoro ndagusavye Kaneza please reka ubwoba nibiki ushaka kwikino ni wewe muganga ukeneye ikinonzi sitisi niho ndagutahura impamvu ugenda nkurikira mu barabara hose maka ugumunze nyuma basi wabonye ahomba ndakwinginze ugenda cyo sinkeneye induru sinkeneye ko ntera ibibazo Kaneza umviriza misi yose duhuye urangaya misi yose wamushaka kunyikuba ufise ikibazo ntiwagi mbwira kuba namenye iwanyu nakoze amakosa ahubwo nakoze ikintu ciza nashatse ndahabona ejo canke hirya y'ejo zose ndaza kukuramutsa mbega ugize ikibazo sije no guserukako Kaneza Margaret umubitsi muganga iryo jambo sinkeneye kuryumva muganga sinkeneye ibibazo bica ku bindi sinshaka ndakwinginze nk'umuntu w'Imana no kurugenda jewe sinkeneye ibintu vy'inkundo jewe ntiharage ibintu vy'inkundo ndacafise ibintu byinshi cyane ndagusavye ivyo bintu bikubabaje muganga nje ndagusavye ugende no kujeno ntari ibibazo muganga nje ndagusavye please ndagusavye shumutima ivyo bibazo vyose uvuga ufise ndingabo bwawe nzobigufasha ikintu cose uzogenda mu kibazo ndahari nk'umukunzi wawe Kaneza please zikawishofu stop ntabyo bakunze je nakuva ryari duhuye ryari hama ngo nshaka kunyishuza amafaranga yabampaye 5,000 okay reka ndakuronde ndaguhereza reka ndaguze amafaranga ya 5,000 wampaye hama ugende je tuvavane ndashobora kuguha ayandi ivyo navyo vy'amafaranga noyaguha nabonye wagize ikibazo reka basigende vyinshi turabivuganye kuri telefone sivyo muganga ndagusavye ugende basi ndagusavye tuza kubivugana je nawe ntidukundanye mbana yanje ntidukora sawa genda muganga ndagusugenda sawa None kuciye ugenda ndabaciriye. oya nari nsanzwe ngiye muvyeyi yego nari namaze no kumusezera Kaneza wazanye umushitsi nubabwira ko ufise umushitsi. oya mama mdogo Mwe gutambariye none ndabaciriye. oya
meze neza meze neza namwe gute murakomeye turashima n'ukuri okay ko muri iyi minsi nsigaye nkubona ino ese niyo usigaye uba cyangwa donc ko nabwiye mama wanje aragwaye kenshi rero mba ndi no kugira ngo ndamube hafi ko mama dogo wanje afise akazi kenshi ariko arakora bisigura ko uri no kubw'umuvyeyi wawe ndi no kubw'umuvyeyi wanje naho bundi mahira sindaha sino muri no quartier nkuko nejo notaha hari igihe nzama nkataha sindaha okay none muhira na majahe umuntu akeneye kuhamenya akazoza kuba aramusa vyogenda gute muhira ni mu kinama kinama ko ari nini cyane gose neza na neza no gutora gute nivyo kinama nini ariko ugeze kukanga ushobora gucura nka kuraba n'ikibazo gusa sinkunze kenshi kuma ntembere hari igihe vyogwana gatubona wow byiza cyane gose ntugire ubwoba abazungu baravyoroshe cyane gose telefone ziriho ushobora kumenya nimero zawe ndahashe sinzoca ndagufona uvyumva gute nta kibazo ariko rero sinzi ndakunze kumanya cyane mutu bibaze ngo nakuganye cyane kugenda nta mwanya kenshi bafise ndashobora kuba ni nta kibazo naco merezo nimero bisige tuzobikora ngiye kurandara ivyo bari bakeneye Kabundi uvuga hageze n'umunzi wanje ko nariko ndagutahura nowera nibiki munzi wawe habaye kubera ndi ngaho munzi wawe oya sukuvuga ngo nukore ngaho iwanje kumbura untahure untahuje no munzi wanje harakana umunzi wawe naho munzi wawe nibiki ko nariko ndagutahura kubera ndi ngaho iwawe mashiri ngira nkire igihe ngwajije sico gisigaye ngira subire muhiri wanje ndabizi abana ntibagyorerwa nuko barungwaje bamwe bavuga biriya abandi bakavuga biriya ariko kimwe gusa ndagushimira ko Mana ivyo wakoze byo gukora baki iki rega so kubera we ngo ugwariye ngaha cyangwa ngo namazi igenda kugwaje hari kibazo gikino kujya numiwe hajya uvuga ubu ufise icyo uvuga waruzi yuko Kaneza namusanganye umuhungu mu nzu Kaneza namusanganye umuhungu mu nzu bicaye Nyamungu nawe akimbona mbona arahagurutse aza kunyiramukisha Kaneza ndetse Kaneza umwana w'umuhira Kaneza uzi ashidutse ndababonye ndamubwira waje ryari utampama Kaneza genda ndamwibaritse twi mama nani Kaneza wabaye inkumi wabaye inkumi usigaye ugenda n'imisore niko nakureze jewe imisore mama niko nakureze jewe Kaneza se niko ndabarira niko nakureze jewe Baba sira uranyishe yo Kaneza uranyishe